Reka twinjire mu ijambo ry'Imana, dusabe umukozi w'Imana aze gufata mikrofone aze kudusomera, kubera turaza gusoma imirongo itari mikeya ariko kandi itari na myinshi, kugira ngo tuze kwinjira mu kindi gikorwa gikurikira. Turasoma mbere ko dusoma, Imana yampaye ijambo rivuga ngo Imana igushize ku buntu. Imana igushize ku buntu ntigusiga wenyene, irajana nawe. Kandi imaze kujana nawe ntiwikengere kubera iri ku ruhande rwawe. Imana idufashe cyane. Imana igushize ku buntu ntigusiga wenyene, iragendana nawe. Imana iguhaye ubuntu, Imana igushiriyeho igikorwa, Imana ikuvukishije mu muryango runaka, Imana igushize mu gihugu runaka, Imana igushize mu ntara runaka. Imana ikibanza cyose igushiramwo ntabwo igusiga wenyene, irajana nawe. Bwira mwenzi wati Imana buriya ntigeze igusiga wenyene, iracari kumwe nawe. Naho hoba umuyaga w'imipfunda igerageza guhungabanya ubuzima bwawe, ntagiba iri kure yawe. Imana idufashe cyane. Haleluya. Urebo yerizima rikomeza imfuruka, urebo yerizima rikomeza imfuruka, urebo yerizima akazi. Hari abantu bafashwe nabi kubw'ingwara bafise, hari abantu bakengerewe kubw'ubuzima bugoye bariko baracamwo, hari abantu bakengerewe kubw'ishusho ibihe vyabambitse. Ibihe birashobora kukwambika ishusho y'ubukene, ibihe birashobora kukwambika ishusho mbi. Wari ufise inzobe ntisubire kugaragara, wari ufise amafaranga ntibisubire guhabwa agaciro, wari ufise amavuta y'Imana ntibisubire guhabwa agaciro kubera ibihe. Ariko ibuye ryagawe niryo ryahindutse rigumya imfuruka. Hariho abantu Imana yambwiye uyu munsi nyene, apana ejo, apana dimanshi ikurikira, apana mu kwezi kuza, Imana yambwiye uyu munsi nyene bameze nk'amabuye yagawe ariko bagiye guhinduka bagumye imfuruka. Haleluya. Haleluya. Uyu munsi ni umunsi w'ubuvugishwa uri prophetique ku buzima bw'abantu. Hari abantu imiryango yagaye ariko bagiye guhinduka bagumye imfuruka. Hari abantu abagabo babo bagaye ariko bagiye guhinduka bagumye imfuruka z'urugo. Hari abagabo bagawe n'abagore babo ariko bagiye guhinduka bagumye imfuruka z'imiryango. Hari abasore basuzuguwe n'abakobwa ariko bagiye guhinduka bagumye imfuruka. Hariho abakobwa basuzuguwe n'abahungu ariko bagiye guhinduka bagumye imfuruka. Je uyu munsi navugana n'umuntu ataraba uyu munsi muri preza, ariko aza kurenza amaso hariya haruguru akarabisha Imana ikora. Haleluya. Haleluya. Hari abantu bugawe n'abarozi kugira ngo ntibazogire umusaruro batanga, ariko aribo bagiye gutanga umusaruro gusumba n'abatari barugawe, gushikaho n'abarozi nabo bibatangaza. Ibuye ryagawe n'abubatsi niryo rigiye guhindukira igumye iki. Haleluya. 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 Imana impaye iri jambo nawere numva ndafashijwe, ndavugana Imana habwa icubahiro.
maze indwi yose nsenga mvugana Imana, warambwiye ijambo twari tuvuyemwo y'iminsi indwi y'igitangaza rivuga ku ijambo rivuga uku hari cyariho ayandi mahirwe, kandi n'ubu ntibirahera, amahirwe ya kabiri ari cyariho. Haleluya, 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 haleluya. Nturambirwe, hari cyariho amahirwe ya kabiri. Ntiwihebure, hari cyariho amahirwe ya kabiri. N'abantu bakubwira ngo byararangiye, ujya mukobwa wa Yesu yashinze intahe, abagenzi baramubwiye reka no kunywa imiti, iyo ndwara urwaye ntikira. Ariko ageze ngaha yumva tuze ngo hari cyariho amahirwe ya kabiri. Imana imuremera amahirwe ya kabiri, indwara irakira. Imana igushirira amahirwe ya kabiri mu izina rya Yesu. Imana ikuremera amahirwe ya kabiri mu izina rya Yesu. Uku kwezi kw'indwi ni ukwezi kw'amahirwe ya kabiri Imana iduhaye. Hari ibyari byarapfuye, ariko hari amahirwe ya kabiri Imana igiye kurema yo muri kuno kwezi. Hari abantu batawe n'imiryango bibaza ngo abo bantu baca bapfa ubuzima burangiye kubera imiryango ibahevye. Oya, hari amahirwe ya kabiri. Haleluya. Nukuri ndakurahiye naho uzoja, aho ni imivunda myinshi iriko irakugora, naho ariko birasuriranye imbere nyuma, hari amahirwe ya kabiri ava ku Mana. Nta bushobozi bw'abarozi buzoshobora kuguma bukuboshe, hari Imana yatsinze rupfu. Abugaye amafaranga yawe bazoguma babona waberewe, wambaye neza, wasobetse neza, wambaye ikoti. Narabwiye ngo Imana igiye gukora ibitangaza, gushikaho n'imizimu yo muri Karandi ihure mu isi imwe migani ivuge ngo none ko mu masezerano yo muri Karandi mu miryango iwacu ko bivugwa yuko aba bantu batarongogwa, uyu aducitse bigenze gute? Ko bivugwa yuko aba bantu ku myaka 40 bapfa, uyageze ku mwaka wa 50 gute? Ko bivugwa yuko nta muntu atera imbere, uyaturenganye gute? Ntibamenye ko Imana mu ijuru yashize amahirwe ya kabiri. Abadayimoni bahure mu isi imwe mu baganire, bavuge ngo ko ziyanditswe mu masezerano mu muryango iwacu ko muri abatawe uzoheza ishure, uyarika yarangiza bigenze gute? How? Hey! Atarika yaheza bigenze gute? Ni ikimenyetso cy'amahirwe ya kabiri. Abo muri famiye baramenyekanye, barananigwa kubera batageze ahantu hari ubuntu, ariko Imana yakuzanye ahantu hari ubuntu kugira ngo ubufasha ku muryango, usengere umuryango wawe uwohoke. Ibicaniro by'imiryango yawe ni wowe uzobisambura mu izina rya Yesu. Ayayayayaya, ibicaniro byo muri famiye ni wowe uzobisambura. Ibicaniro by'ingwara ni wowe uzobisambura. Abazimu bo muri Karande bahure bavuge ngo aba iyo bageze kuri iyi myaka kanseri yo mwibere iciza. Abandi bahure bavuge nti hesha ziriya ni imbaraga z'Imana. Urabona ayayayaya, hano hantu hari ubushobozi bw'Imana. There is a power in this place. Imana idufashe cyane gose. Haleluya, haleluya, haleluya. Abazimu bavugane, bavuge ngo aba bantu iyo bageze kuri iyi myaka kanseri yo mwibere ikivyuka, hanyuma ya myaka uyigereko baje kukuraba babona Simba wa Yuda, babona intare yo mu muryango wa Yuda ariyo Yesu Kristo. Bakurondera Mana we ibi bintu uyu munsi noneho abazimu barashira, barapfa, turabamara mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Abadayimoni batangura guhunga no gukubitika tutaranasenga. Imana kino gicaniro tuyongera amashi menshi. Imana idufashe cyane. Abarozi baguhamagarira mu kiyo, batanguye guhamagarira amazina yawe, bahashitse bace babona umuriro waka, babone kirazira.
karande y'ingwara itanguye kugusaba ngo ikwice, bace babona uyu muntu yanditse ngo si wakiriho ahubwo ni Kristo ari muri we. Abantu bizera bakeya bari ngaha bahaguruke batere haleluya. Haleluya. Basange utari exist, utariho ahubwo ari Imana iriho muri wewe. Nimwumvize wa muntu yahora ari umupfumu ko yaje ngaha yakijijwe yabohotse, yashinze intaka ngo naza ndaba abakozi b'Imana ngo nkabarabira mu kiyo, ngo nkabaraba gato nkaca muri iyo banyikiye. Noneho presence yabo ikacitakara, baraturabira mu majimere yabo bakatura kubera ntituriho. Imana niyo iriho muri twebwe. Haleluya. 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 Setwe tukiriho, Imana ni iriho muri twebwe. Haleluya. 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 Basoma ivyanditswe, barondera ibitabo, abazimu bakora inama bayikoranira ikuzimu. Nica gihe uzorota ucubona nyokuru wawe, mama wawe cyangwa umuntu atakiriho yapfuye ariko araza aje kukugendera mu ndoto. Amaze iminsi akurondera mu kirere yarakubuze kubera ko hari ubundi bushobozi buriko burakurinda, kandi nawe ukacuza ukavuga ni mukozi w'Imana nabonye umuntu noyo kunoko. Tuvuge nti noneho yari yihenze n'akayira yaciyemo ndakugaye ntazosubira kugacamwo izina rya Yesu. Imana idufashe cyane. Ariko ndasenga rero guhera kuwa mbere naguma nsenga amajoro yose mvuga ni Imana ndagomba kumva ijuru riko riravuga ni iki wategekanyije ku munsi wa Mungu. Ndazi ko ari cyo wambwiye nsengera ndacibuka cyane, ariko hari ikindi kintu numva ko kiri mu isi mwemo uri kurategekanya mu buzima bw'abantu. I said God, what is it? Ni iki? Ndasenga kuwa mbere nta Mana yavuganye naje, ndasenga kuwa kabiri ijwi ntijaza, nariko nsengera ibyo ku munsi wa Mungu, kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatanu, kuwa gatandatu. Uyu munsi mwijoro ndavuga ntoya, uyu munsi sindyama, ndasenga numva Imana iramwe ngo ibuye abubatsi bagaye niryo rizohindukira irigumye imfuruka. Haleluya. 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 Hari abantu basuzuguwe ariko ari Imana igiye gukoresha mu buzima bw'abantu. Hari ibintu vyasuzuguwe, hari ibintu vyabaye bikengeretse, hari ibintu vyambuwe agaciro, birambugwa ishusho, birambugwa valeur yose, ariko nivyo Imana igiye gukoresha mu guhembura ubuzima bw'abantu. Mwizina rya Yesu ndasengeye izi instruments, nta mwemu nimwe iza kuvyivangamwo, nta muzimu, nta murozi n'umwe aza kuranirwa muri kino kibanza. Ubuntu bwiza n'imbaraga z'Imana birashika ku bantu b'Imana nkuko vyategekanyijwe n'ijuru mwizina rya Yesu, amen. Hunganyiriza ijwi ryanje numva rihindutse. Imana idufashe cyane gose. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Nta murozi n'umwe aza kugira icyo akora mu buzima bw'abantu. Imana imaze kumpa iryo jambo ndaciye mvuga nawe ndazingaje ndandika ca ndijyabira ndavuga na sante Yesu, nongera ndavyuka saa 10 ndase shora kuba naryamye nk'amasaha 2 cyangwa isaha n'inusu ndasenga ndahamagara Imana, Imana naraye ndahamagara. Uyu munsi bimenyekane ko ari Imana yerekana mu buzima bw'abantu. Imana idufashe cyane gose. Haleluya. Ariko ko numva Imana iriko iravugana nanje ndabivuge. Professor. Haleluya. Reka tubanze twinjire mu ijambo ry'Imana. Nukuri kose ndabivuga ivy'Imana iriko iravugana nanje, kandi bitakuwa kwa jina la Yesu. Ndabona abamarayika bagiye bari ahantu aho hose, ndiko ndabona abamarayika b'Imana, ndiko angels.
Eka dusome ijambo ry'Imana Samweli wa mbere igice c'17 ku murongo waho wa mbere. Utu dusomera na Samweli wa mbere nyene igice cyaho ca 17 ku murongo w'9 ushitse ku murongo w'10. Uze kugerageza wihute Imana igushoboze, uze kwihuta ko ndiko ndihuta no mwanya cyane. I'm learning with time. Samweli wa mbere igice cyaho ca 17 ku murongo waho wa kabiri. Umurongo wa kabiri. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo Goliyati akengera Abisirayeli. Ego. Umurongo wa kabiri. Sauli n'Abisirayeli nabo barakorana basagaza kumwonga Ela. Batonda urugamba ngo bagwanye Abafilisitiya. Sauli n'Abisirayeli nabo barakorana. Basagaza kumwonga Ela. Batonda urugamba ngo bagwanye Abafilisitiya. Okay, simbira ku 9. 9. Ushitse ku 10. Ego. Niyashobora kundwanya kanyica, tuzoba abaja banyu. Nanje ninashobora kumutsinda nkamwica, ni mwebwe muzoba abaja bacu. Mudukorere. Uwo Mufilisitiya arongera aravuga ati uyu munsi ndagavye ingabo z'Abisirayeli. Enda nimuzane umuntu twimarize twempi. Tukomere Imana amashi menshi cyane. Amen, amen, amen. Maze Sauli n'Abafilisitiya bose bumvise, n'Abisirayeli bose bumvise ayo majambo y'uwo Mufilisitiya barihebura, bagira ubwoba bwinshi. Imana dufashe cyane. Ku murongo wa kabiri haratubwiye ngo Sauli atonda ku rugamba n'Abafilisitiya bose. Imana idufashe cyane. Ariko naho yatonze ku rugamba, hariho umuntu Imana yari yatoranyije yari akiri inyuma, avuga ni naho mugiye ku rugamba, urugamba singe mu rutsinda, hari uwundi muntu nategekanyije aza kuza gutsinda urugamba. Hariho abantu barindiriye ubutabazi bwawe, nutagera mu buzima bwabo batazobona ubutabazi mu buzima bwabo. Hariho imiryango irindiriye isengesho ryawe, nutahaguruka kubw'imiryango batazobona ubutabazi bwabo. Hariho ibintu byinshi, hariho amaproje, hariho ubuzi, hariho abantu batararoranirwa kubera kutarahagera. Ndasenze mu izina rya Yesu, ikintu cyose kikurindiriye kugira ngo gitangure gufunctiona, Imana ikigutumberezemo mu izina rya Yesu. Imana ikigutumberezemo mu izina rya Yesu. Haleluya. Hari ikintu Imana iba yarashize ku ruhande, igishiriye ku ruhande kubw'umuntu runaka. Imana ikabizi ko hariho ikintu runaka gikenewe, ikavuga ngo kino kintu gikenewe, reka ntoranye umuntu. Imana ikamubika, ikamuzungurutsa, ikamuzana, ikamutereka ku ruhande rwawe. Hari n'ubuzima bw'umuntu buri ngaha bukeneye umuntu aza kubufata ukuboko kugira ngo intambara zo mu buzima bwiwe zitsindwe. Imana igutumbereze k'uyo muntu Imana yagutegekanyirije kugira ngo agufate ukuboko, izo ntambara zitsindwe mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Hari abantu benshi batembereye ahantu henshi, basengewe cyane, bivuje cyane, ariko byari byaranze. Ariko Imana irategura repentance, iravuga ngo naho uri kurazunguruka hose ndakuremeye repentance. Igihe runaka, umwaka runaka, ukwezi runaka, umunsi runaka, amasaha runaka, uzokwisanga muri repentance. Icari carananiranye kice gikunda, Imana we yatumbereye ngaha kugira ngo ibabere inyishu. Uyu munsi itangure kugura inyishu zayo ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Haleluya. 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 Nimba ari ugufata ukuboko ngo aguha akazi, Imana imwugurureke kubw'umuhangayika winjire mu kazi mu izina rya Yesu.
nimba ari ugufata ukuboko ngo agujane mu kindi gihugu, Imana imurungike areke guteba, ureke kwizunguruka ko imyaka n'imyaka, ubuzima bwawe butera iyindi ntambwe mu izina rya Yesu. Imana idufashe cyane gose. Kandi narababwiye nti hari igihe umuntu ashobora gusenga, Mana koresha nk'ubu Sawuli ashobora kuba yariyumviriye nti Imana iraza gukoresha umugabisha w'ingabo runaka, Abuneri niko yitwa Abuneri, Imana iraza gukoresha bariya bakuru mu gisirikare runaka, niko Sawuli ashobora kuba yariyumviriye. Ariko Imana ikavuga ngo naho washize umutima kuri abo ndaca ngaha. Ari igihe ushira umutima ahantu Imana ntaba ari hica, Imana ikazunguruka ahubwo igakora ibihushanye n'ibyo wari witeze. Imana ipfe kubikemura gusa, izindi ziri zoca ngo nabyo twitayeho. Dukeneye ko Imana ikemura ikibazo. Imana idufashe cyane gose. Haleluya, haleluya. Nimba hari umuntu Imana yaguteguriye, igihe cyose ataragutumbera uzoba ukiri urazunguruka. Nimba hari ikibanza Imana yagutumbereje ko, igihe cyose umukozi w'Imana umwe Apotre Chris, igihe aherukino, igihe kimwe yari ngaha ku gicaniro aravugishwa amazina y'umuntu yose, aravuga n'uwo muntu uko ameze, ataravuga ngo uyo muntu Imana yari imgenda muhereza amadolari, menga yavuze amadolari 300 yari ngaha. Hanyuma icyo gihe wewe yari yarahavuye, yagiye mu bundi buryo, kandi acarahura n'ingorane no mu mpimbarajayo arahura n'ibibazo bikomeye cyane gose. Imana idufashe cyane, Imana idutabaha. Ataravuga ngo naho yagiye Imana imuharura muri kino kibanza, ni kuvuga hari Imana ntiyamuharurirayo, Imana imuharura ngaha, Imana imuzaha ahandi hose ariko arizungurukako, nta kintu ariko arakora, kubera ko Imana ariko imuharura muri kino kibanza. Imana idufashe cyane. Atabahombye umugisha w'Imana uko hari ikibanza Imana iguhamagarira ikakigushiramwo, icyo kibanza igatangura kukikugwirizamo kwaguka mu izina rya Yesu. Imana ibagwirize muri kino kibanza, Imana ibaguriye muri kino kibanza, Imana ibaguriye muri kino kibanza mu izina rya Yesu. Hanyuma atangura gucokora ingabo z'Imana, niyashobora kundwanya akanyica tuzoba abaja banyu, nanje ninashobora kumutsinda nkamwica ni mwebwe muzoba muzoba abaja bacu mudukorere. Uwo Mufilisitiya arongera aravuga ati uyu munsi ndagaye ingabo z'Abisirayeli. Umva, hari abantu bakugaye bisunze icubahiro cyawe, bisunze uko bameze, ariko ntabwo nitaye ku kagaye kose wahuye nako, kubera Imana yambwiye uyu munsi. Kandi bene data, iyo Imana imbwiye ikintu ntabwo nza niyumvira kabiri, ntabwo nza nkekiranya, ndakivuga uko yakimbariye. Hanyuma nimba ari kibabaza umutima, nimba ari kiwuvura, iyo iba yabivuze ibizi uko igiye kubigenza. Imana yambwiye ngo ibuye ryagawe niryo ryahindutse rigumye ifuruka. Hariyo abantu bagawe ngaha, Imana igiye kubashiramo ubuntu bwayo, bahinduka abantu b'umumaro mu buzima bw'abantu benshi. Munyongere volume gatoya. Imana idufashe cyane gose. Yesu nadutabara. Hariyo abantu bagawe kubera ingwara bafise, diseases, ingwara zikabajyamika mu nzu, bageze muri periode mu izina rya uyu munsi ndaza kwanka igicaniro cyo kugwaragurika, ngurageze muci nguragwaye, ngurageze mu rushana nguragwaye, nguvumbi ngo riraje nguragwaye, ngwimbeho iraje uragwaye. Uyu munsi turabihagarika mu izina rya Yesu. Ikibazo sinzi ko ari abantu bizeye twakoranye ngaha, narinzi ko nakoranye abantu bizera, ariko sinzi ko uyu munsi ari koraniro ryizera ryaje muri kino kibanza, ko Imana yacu ari Imana ikiza ingwara. Turase ku bwoko bw'Imana wa periodike ku ngwara mu izina rya Yesu. Muri famiye wacu ngo tugeze kuri imyaka 3 tugwara diabete, in the name of Jesus nta kizogutwara, nawe uzoyigwara uzoyikira. Nimba warayigwaye naho Imana irayigukiza, cyangwa se uzoyibaneho imyaka yawe yose, niyagira ikintu kimwe gukora gushika ku minsi yawe Imana yaguteguriye kuba hano ku isi.
Imana idufashe cyane gose. Haleluya. Hano hari intaha Imana yakije amadiabete, amakanseri, different diseases. N'abantu bari bagwaye ama-asthma baje ngaha Imana yakijije kuri uriya munsi wa gatanu igihe twari mu masengesho y'ibitangaza. Abari bagwaye amasinezite Imana yakijije muri ariya masengesho y'ibitangaza. N'uyu munsi turasambura ico gicaniro in the name of Jesus, kandi Imana iraza kwiyerekana mu buryo bwinshi bukomeye cyane gose. Imana idufashe cyane gose. Haleluya. Goliath yisunga ubunini, yisunga ubwaguke, yisunga ubukomezi, arakengera ingabo z'Imana. Imana idufashe cyane. Yesu nadutabara. Birababaje cyane, nta kintu kibabaza nk'agasuzuguro. Umva, hari abantu hakubasuzugura wotuma ubima amafaranga ariko ukabareka bakagenda. Hari abantu banka agasuzuguro mu buzima. Iyo noneho avuga ko asuzuguye ingabo gusa, ntavuga ko anasuzuguye n'Imana ya Isirayeli. Aravuga ngo arasuzuguye ingabo za Isirayeli, avuga ko anasuzuguye n'Imana ya Isirayeli. Imana iravuga ngo oya, wihenze, ngiye guhagurutsa umuntu kubw'ingabo zanje. Imana igiye guhagurutsa abantu utari witeze. Imana hari abantu igiye guhagurutsa mu zanga abantu. Niba umaze iminsi usenga Mana, cya kwa tonto, cya kwa onke, cya kwa papa, cya kwa mama, cya ku mukuru runaka, cya ku mushefu runaka, cya ku mwubahwa runaka, Imana igiye gucizira icyo utari witeze kwita. Imana idufashe cyane. Gusengera abantu ni byiza ngo Imana ibakoresha, ariko hari Imana ivuga ngo uyu muntu ndi nacahana ariko ariyumvira ko noca ntaza kubona ubumana bwanje, ariko reka nzunguruke hahandi yatakarije ivyizigiro yihebuye, campaguruka nanje ndamuremeshe muri gitangaza mu izina rya Yesu. Dusomere mu bangutsi kuri 17:33 nyene gushika kuri 37 mu bangutsi umanuke cyane gose. Turasoma mu izina rya Yesu. Amen. 17:33. Sawuli yishura Dawidi ati ntiwoshobora kuja kugwanya. Oya, banza usome kuri 23. Veriturua. Akiriko arayaga nabo, wa muhizi w'umufilisitiya w'Igati yitwa Goliyati asokoroka mu ngabo z'Abafilisitiya, atangura kwiyamamura nk'uko yahora. Dawidi arabyumva. Abisirayeli bose bamubonye bacika ivutu baramuhunga. Abisirayeli baravuga bati ntimubona uriya mugabo aduze, aduganywe no gucokora Abisirayeli nta kindi. Umuntu yomwica umwami azomugororera byinshi. Kandi 26. Maze Dawidi abaza abantu bahagaze iruhande yiwe ati uwo kwica uwo mufilisitiya agakura igitutsi ku Bisirayeli ngo mugororera iki? Mbega uwo mufilisitiya w'intakebwa. Soma 27 na gato naho mu bubangutsi abantu 28 plito 28. Maze Eliyabu mukuru imfura yase yumvise Dawidi avugana n'abo bantu, uburake bwiwe buraziriringa, akashari kaca karaduka. Aramubaza ati wazanywe n'iki? Wazanywe n'ibiki? Mbega bwawutama. Okay. Yumvise Dawidi avugana n'abo bantu, uburake bwiwe buraziriringa. Aramubaza ati wazanywe n'iki? Mbega bwawutama wabusigaranye nde ubugaragwa? Ndazi amanyama yawe n'ubugaba bwo mu mutima wawe. Erega icyakuzanye nukugira ngo urabe intambara, nta kintu kimwe aje gukora. Dawidi aramwishura ati none nkoziki? Nikwari ukubaza gusa. Ukwari ukubaza gusa byagira Imana igohereza umugisha cyane. Amen, amen. Noneho Imana imaze kumira ijambo rivuga ngo ibuye ryagawe niryo ryahindutse rigumye ifuruka. Naciye
numva ijwi ry'Imana rimbwira kuri aya majambo ndagenda kuyasoma. Imana nidufashe cyane gose. Hano hariho mukuru wa Dawidi. Imana idufashe cyane. Eliyabu. Dawidi Imana iramuzana kugira ngo ashobore kubufasha ku ngabo, ariko abantu bayoberwa ko ari umuntu Imana izanye nk'ubufasha. Imana iguha ubwenge, iguhereze n'amaso yo kubona umuntu Imana yahagurukije kubw'umugisha ku buzima bwawe. Ntiwemere kumutakaza. Haleluya, haleluya. Hari abantu batagondwa mu mutima ngo none se niwe ambeshejeho, agiye se ubuzima ntibwobandana, n'ubundi ataraza narimbayeho. Nivyo sinahakanye ko ataraza utarubayeho, warubayeho, kandi anagiye urashobora kubaho. Mugabe Imana rimuhagurukirije mu buzima bwawe gishobora kutabandanya. Kandi Imana mwitangurira yavuze ngo tureme umuntu asa natwe. Mu majambo make ni ijambo ryumvikana ko Imana yasizeho plan yo kurema umuntu, ishiraho map iravuga ngo umuntu mu mwaka uyu n'uyu n'uyu aba bazomuvako, aba bamuzeko, aba bazohagarara, aba babandanye. Mu gihe iki n'iki azoba akeneye umuntu amufasha kuriha, azoba akeneye umuntu amugaburira, azoba akeneye iki n'iki. Muri Imana akeneye umuntu amuha akazi, akeneye umuntu amuha ubufasha, azoba ari mu ntege nke zo gusenga, akeneye umuntu amufasha mu kumudugiriza igicaniro ciwe ngo gikomere. Noneho kubera ko Imana igukunda kandi yamenye ubuzima bwawe kuva kera, kandi mwitangura avuga ngo tureme umuntu, bisigura ko Imana iba yarateguye ubuzima bwawe kuva kera. Nk'uko yabwiye ikabwira Yeremiya nti utaraba urusoro mu nda mama wawe narinda kuza. That means naguteguriye ko muvugishwa ku mahanga. Imana yaramuremye imutegurira n'icyo azoba mu minsi we yo kubaho. Rero hari ibihe byinshi Imana ihagurutse umuntu mu buzima bw'abantu, abantu ntibamenye yuko ari umugisha Imana ihagurukije mu buzima bwabo. Satana akabanyaga icyo Imana yari yategekanyije ku buzima bw'abantu. Imana ikurinde mu izina rya Yesu gutakaza umugisha wawe. Imana idufashe. Birashobora gushika n'umuntu Imana ihagurukije kubw'umugisha wawe mukagira icyo mudahurizako, mukagira n'icyo mutumvikanako. Ariko je ndatangara iyo ubonye umuntu akubereye umugisha kandi ukabona yuko Imana yamuhagurukije kubw'impamvu runaka mu buzima bwawe. Naho yogira intege nke, nta muntu n'umwe atagira intege nke mu buzima, nta muntu n'umwe kadacamo ngo bigore. Hari igihe hari umuntu bishobora kugora. Menya kwihangana, umenye kuvugana nawe, mubwire ni nawe ufashe ibi n'ibi, hari ikintu wakoze kitagize gute, kitanezereye. Umugabo kuvuga ngo nigumuye n'ubundi ntacyo yaramariye, naho hari icyo yaramariye yibaza kari iki kubera mfashe iki niki, atashaka kumfata ukuntu. No, Imana idufashe cyane gose. Hari igihe byinshi abantu batakaza abakozi b'Imana. Hari nk'umuntu ashobora kuturondera akatubura, cyavuga ni yibaza ko ari wasenga wenyene ndigendeye. Imana idufashe cyane. Hari igihe nshobora kwitaba telefone y'umuntu nkumva arantutse, aranshwaniye, nkagira ubwoba, nkacanca bugufi, nkahora, nkavuga bukebuka ahubwo nkaba ari nje nsaba imbabazi. Kandi nababwiye amajoro turaramwo n'ibintu tuba turiko turakora n'abantu tuba turiko turakira ko hari n'igihe tutaronka n'umwanya wo kuraba telefone, n'amajoro tuba turiko turasenga. Umugabo gasanga kurondeye indwi imwe cyangwa umunsi umwe arakubuza, kandi muganga iyo agiye kumurondera amusaba n'amafaranga ntabwo amutuka. Unagiye Mana ndabonanye na muganga, Imana ishimwe. Imana idufashe cyane gose. Hari abo tuza twakira cyane nk'ubu anye ugasanga maze nk'iminsi ntakoresha telefone kumbure, cyane ndayikoresheje akaba ari kwitaba kubera abantu benshi baba banditse message sinshobore kuzikurikirana zose, ariko abashoboka nashoboye kugwana intambara. Nkumva nk'ijambo riraje muri jewe nkaca ndarishira kuri stat kugira ngo rihezagira abandi. Nkabona umuntu aranyandikiye ngo uraronka umwanya wo gushira ku mastati ngo mugabo ntutwishura.
yes, Imana idufashe cyane gose. Hari abantu bameze uko, ariko murabona hano mu rusengero ndababwira ukuntu hameze. Mu ishure hariho mu wa kabiri, mu wa gatatu, mu wa kane, mu wa gatanu no mu wa gatandatu no mu w'indwi. Imana idufashe cyane gose. No mu y'icenda no mu y'icumi gushika aho amashuri aherera. Ishure ryose rigira umwigisha, kandi umwigisha ashobora kuba capable yo kwigisha amashure yose bivanye na niveau afise. Ariko abanyeshure bose ntibari capable yo kugira gute kwigana kubera amanivo bariko. Mugabo ngaha mu rusengero abantu bakiri abana mu buryo bw'imwemu tubigishiriza hamwe, abakuze tubigishiriza hamwe, abagereranye tubigishiriza hamwe, abariko barisumbura, abatahura iby'imwemu, abatabitahura, abavyumva, abatavyumva, ababyemera, ababipinga, bose tubigishiriza hamwe, kugira ngo rero uronke ikintu gifasha abana mu mwemu, abari hagati na hagati, abatahura iby'inkemu, abatabitahura n'abatavyumva. Imana ihezagira abakozi b'Imana mu bakomera amashi. Haleluya, haleluya. Yes, hari abantu batabona ibyo. Hari nk'umuntu uraba message kavuga ni none nk'uyu naho nanise umutima wo kumufasha. Imana idufashe cyane. Kandi agasanga kubwiye ngo nta na kimwe uri kurakora, ugasanga warushe wakubititse, n'umutwe uri kurameneka, itiro rigomba rikwicumaza amajoro utaryama, inzara irakwishe, nturafungura nturagira iki, umuruhu urakwishe, akaca kubwira ngo Imana idufashe cyane. Birabaho cyane gose. Imana idufashe. Hambavu y'ibyo reka nigarukire mu bindi byo mu buzima busanzwe. Igihe cyose uzobona umuntu atari karagutahura, yatewe n'abadayimoni, ukaba uzi ko ufite misiyo yawe, wibandanyiriza igikorwa. Ibuye ryagaho niryo ryahindutse irizgumya. Dawidi ariyizira, araza avuga ni jewe Imana yanje ariko ndayizi, nawe uriya mugabo ariko arasuzugura ingabo z'Imana, ndazi Imana yanje ko ari ikintu yoshobora gukora. Imana naraye amajoro ndondera, Imana nizeye, ndazi ko ari cyo yoshobora gukora. Kandi hari abandi ngaho bahagaze ku rugamba barindiriye kurwana ngo bice Goliyati, ariko byabananiye. Dawidi aza no kwibariza amakuru, aravuga ngo mbega mumpa amakuru neza, ndashaka kumenya amakuru y'uyu mugabo, uwo mwica vyogenda gute, uwo mwica donc yisunze iki, ahagaze kuki, afise iki. Mukuru wiwe acava hari avuga ni hora uri kurabaza ibiki, ndabizi umutima wawe ufise ubugunge, wishyira hejuru, witanganyiza imbere, upfa gukora ibi nibi. Umva niwabona umuntu ariko aritwararika igikorwa kandi cyakunaniye kwitwararika, ntumuce intege, mubwire ni courage, byari byatugoye ariko nawe gerageza, hari igihe byoshobora gukunda. Imana ikurinde imwemu yo gucana intege mu izina rya Yesu. Hari umuntu ashobora kubona ko ikintu cyamunaniye kitari ko kirakunda, abonye n'uri karagishobora akaza atangura kumuca intege ngo nanje byarananiye reka nawe bimunanire. Imana ikurinde imwemu yo gucana intege mu izina rya Yesu. Ariko Dawidi kubera yarazi Imana yiwe kandi ayishingira intare, abandanya kurema mu izina rya Yesu. Ntihagire ijwi na rimwe ry'abantu riguca intege. Dawidi yari umwana ku myaka, ariko mu isi y'imwemu akuze. Imana ibahereze gukura, muve mu bwana bwo gucibwa intege n'amajambo mu izina. Imana idufashe cyane. Haleluya, haleluya. Dawidi bamuhakaniye inshuro zitari nkeya, baguma bamuca intege, ariko hepfo gatoya hariho abantu bumvise ko Dawidi hari ibyo ariko aravuga, baca barabidugana. Dawidi ntiyari afise ububasha bwo kuja kubibwira Sawuli, barabidugana babijana kwa Sawuli. Imana iguhereza abantu badugana amakuru yawe kubw'igisubizo cy'ubuzima bwawe mu izina rya Yesu. Abantu baza kuvuga ngo nawe hari umuntu mwakeneye akora aka kazi mukaba mwamubuze, jewe hariho umuntu nzi kandi yize ibimeze uko kandi nkiba arabishoboye kandi ndazi n'umwizigirwa. Imana ibahagurutse mu buzima bwawe mu izina. Imana dufashe cyane. Bamwe baraduga baja kumubwira umwami Sawuli, aravuga ngo mu gihugu canje hariyo umuntu ashobora
kwikura ko agasuzuguro avuga ngo uwo ninde? Dawidi baramuhamagara, ariko yari yabanje guca intege no kwirengagiza amajwi yose y'abaki. Ukura amajwi yose y'abadayimoni ariko araguca intege mu izina rya Yesu. Nimba ari indoto mbi ziriko ziraguca intege, uzikure mu vyumviro vya mu izina rya Yesu. Nimba ari abagenzi baba ariko baraguca intege, ubikure mu matwi ya mu izina rya Yesu. Ntihagire amajambo akuza gukora igikorwa, ntihagire amajambo akuza guhagarara mu murimo w'Imana. Bandanye ubuzima. Hari abantu Imana igiye gukomeza hano. Amen. Umva, abantu bavutse bavuga, tuzorinda tuva hano bavuga. Bavutse bacana intege, tuzorinda tuva ngaha bacana intege. Ibicantege vyamyeho, intumva zamyeho, kandi n'ubu zizohoraho gushika Yesu agarutse. Ntucibwe intege n'amajambo. Imana idufashe cyane. Haleluya, 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 haleluya. Dawidi arirengagiza amajambo bamubwiye ni wewe uricari muto. Aragenda agera no kwa Sauli. Sauli baramubwira ngo mutuzanire umuntu yavuze ko aza gutsinda, aza kutwikira uyu Mufilisitiya. Ahageze Sauli aramuraba, aravuga ngo uriya mugabo yagwanye intambara kuva mu bwana bwiwe, yagwanye intambara kuva akiri muto, ntago wo mushobora. Imana ikurinda amajwi akubwira ko bidashoboka. With God, Imana bidashoboka imbere yayo ibona bishoboka, kandi n'inyuma ya zero irakora. Iyo abantu bavuze ngo birarangiye, Imana irabitangura. Iyo abantu bagushiriye akaburungu ka nyuma, Imana ishimanura akavirigire ikabandanya histoire y'ubuzima. Ntago birarangira mu izina rya Yesu. Imana ikomeza amateka y'ubuzima bwawe mu izina. Ntucibwe intege. Umva, naho umuntu ari imbere yawe ubona ko ari we yategerezwa kugutera intege, naho ari we yo guca intege, oya, ntucike intege. Bandanya komera. Nta muntu n'umwe yabaye umuntu akomeye adaciye mu bikomeye mu mateka yose y'isi. Nimba ushaka kuzotera imbere no kuba ukomeye, witegura ibintu bingahe? Bibiri. Icambere, kuvugwa nabi n'abantu. Icya kabiri, kugwanywa n'abantu. Icya gatatu, gusuzugurwa no kugawa. Ariko usuzugurwa ukagawa igihe urugamba rwawe rutarasobanuka neza. Iyo rusobanutse neza, intambara yo kugawa ibirangiye. Batangura bavuga ngo Sauli yishe abantu 1000, ariko Dawidi yishe ingabo 200. Imana iduhezagira, Imana dukorera tuyikomera amashyi, kitemera ku bwoko bwayo ucika intege mu izina rya Yesu. Mugihe rero uko urasenga Imana uvuga ngo Mana nteze imbere, nduza, shira hejuru, umenye ko ikintu kiri hejuru kibonwa n'abantu bose. Umaze kugera hejuru abantu bose barakubona. Nta muntu n'umwe agenda araba hasi, ariko abantu bose bagenda baraba hehe? Imbere. Iyo uri imbere y'umuntu ugenda ubona umuntu ari imbere yawe. Imana idufashe cyane. Hagira umuntu umwe aza ngaha, aza hano kuri podium, umusore umwe cyangwa se umuhungu umwe anyaruke mu bubanguzi. Umuhungu umwe nanyaruke hano ku gicaniro. Nangize ngo harabuze umuhungu aza mu izina rya Yesu. Yewe hagarara, raba hari imbere. Aha iyo ndiko ndaraba uko uyu muntu, sindiko ndamuraba n'amaso yanje, sindiko ndamuraba n'amaso yanje ko mutanyishura. Ndiko ndamuraba n'amaso yanje cyane, ndiko ndamuraba n'amaso yanje, kandi nawe ariko araraba hehe? Munyishure, ariko araraba imbere yiwe, ariko araba hehe? Imana idufashe cyane. Kubera ko wewe ariko araraba imbere, aza kuvuga ibiri imbere yiwe. Nanje kubera ahantu ndiko ndaraba imbere, ari imbere yanje, nza kuvuga uwo ndiko ndabona. So umuntu ibiri inyuma yanje ntavyo ngira gute? Ntavyo mbona. Kandi kubera ntabibona, nta mwanya wo kubivuga ngize gute? Fise, I don't have time. Nta mwanya wo kubivuga mfise, ariko ibiri imbere yanje nivyo ngira gute? Vuga. Mbwira mwenzi ati reka gutakaza umwanya wo gutakaza uvugana n'abantu bari inyuma yawe, warabarenganye kera. Rero uyu muntu nza kumuvuga kubera ariwe ndiko ndaraba. Ibiri
wanje ntago aza kubiraba, kandi nawe ntabibona, kandi nawe ndamuvuga kiretse niya mu mwanya akaza kunyumviriza akanandaba, niho aza kunyumva. mugabo natamu umwanya akabandanya yigendera, nta mwanya aza kugira gute wo kundongera. igituma uri kuracika intege n'amajambo uri kurumva ni kubera uri kurabihereza umwanya. reka guhereza umwanya amajambo y'ibicantege uri kurumva yitsa umutima wawe, hereza umwanya amajambo agukomeza agutera intege mu izina. hari umuntu ariko arafashwa muri kino kibanza akomera Imana amashyi. uyu yari imbere yanje adahindukiye ngo anyumvirize ibyo ndiko ndavugana nawe, ngo turabane anyumvirize ibyo ndiko ndamubwira, ntago aza gushobora kunyumva. mugabo amaze kundaba tusaba tumaze kugira gute kurabana. niwabona umuntu waramurenganye cyangwa se ataco muhuriye ko kumva ariko akubwira amajambo yo kuguca intege, yihoze bandanye uvuge ngo hari icyo Imana yavuganye nanje, kandi icyo Imana yavuganye nanje ntago kiri inyuma kiri imbere. jewe ndiko ndagenda imbere, ntago nita kubiri inyuma, nshize hasi biri inyuma. amajambo y'abadebaguzi n'ay'abandi abo bose bari inyuma yanje, ndabandanya mu izina. Imana ikurinde gucibwa intege n'amajambo uri kurumva mu izina rya Yesu. rero uyu ariko araraba hariya, nanje ndiko ndaraba, ntegerezwa kumuvuga kubera niwe ndiko ndaraba. ntabwo uzobuza abantu kuvuga kubera Imana igushize hejuru cyangwa ikagushira habona, barakubona bategerezwa kukuvuga. icara bakuvuge, ahubwo ube mu mwanya ubime ikibanza, nibana kuvuga uzosipoze nkaho utabyumvise, ubuzima bukomeze mu izina. vyagira mu izina rya Yesu. Dawidi aramuca intege, aramubwira uriya mutipe arazi intambara, arazi kugwana. icumu ryiwe ryapima imetero nyinshi, uburebure bwe bwari metero 6. uyu munsi twebwe, uyu munsi nta muntu upfa kubona pima imetero 2, usanga ari metero 1 n'amasantimetero. hariyo n'abagabo badakwiza imetero, usanga bapima amasantimetero ntago nimubazi badapima imetero. Imana idufashe cyane gose, ariko nibituma atabiki umugabo. Imana idufashe cyane, kubera umugabo si ubwaguke, si ubunini, si butoya, si inzobe, si ubwirabure. ubugabo n'ibikogwa. n'umugore iyo akoze ikintu gikomeye bamwita umugabo, avuga ngo uri umuntu wakoze ibintu by'abagabo. ubugabo ni iki? n'ibikogwa. Imana idufashe cyane. Haleluya. ukoze ibikorwa bigashimwa, ugakora ibikorwa byawe byiza. n'umugabo iyo akoze ibintu bitabaho baramwambura ubugabo, bavuga ni wewe nta mugabo akurimwo, bakavuga ngo nta mugabo urimwo. Imana idufashe cyane. ariko Dawidi arakomera, aravuga ngo I don't have time for people. nta mwanya mfise w'abantu, nta mwanya mfise w'iki, nta mwanya mfise w'ibi n'ibi n'ibi n'ibi. hariya baza bahamagara ku maradiyo bagaca intege, bakavuga ngo kunuku nuku nuku. mugabo twege nta mwanya tubafitiye, nta mwanya w'ibyo. hariya bahagarara hirya no hino bakavuga ibi n'ibi n'ibi. utagihaye umwanya ngo uvyumvirize, nta ntege bizoguca. igituma uri kurananirwa n'amajambo uri kurumva, igituma amajambo mu muryango iwanyu bakuvuze akaguca intege, ni kubera ko wowe yahaye umwanya. sinabigishije umudayimoni ashinzwe ikintu bitwa ijwi, amajambo, ukuntu ari mubi yica, arica, atanga umusaruro ukomeye cyane mu isi mwemu. 99% y'abantu bankana, y'abantu biyahura, y'abantu bifatira ingingo mbi zo kwigirira nabi, babiterwa n'amajwi bari kavugira hehe muri bo. uyu runaka yavuze ibi n'ibi n'ibi, ndamwanza, numvise ibi n'ibi n'ibi, bigenze uku nuko, iyahure, ice, gira uko, kora kiriya, kora kiriya. kubera amajambo wagize gute wumvise, kubera amajwi ariko avugira muri wewe, ugatangura kubona umuntu nk'atari mugenzi wawe, ugatangura kubona ibindi bintu amajwi ariko arakubwira, cyangwa se abantu bariko bakubwira mu matwi yiwawe. wime umwanya ijwi ryose rizoza riguca intege muri wewe, ubandanye urugendo mu izina rya Yesu. utsinde abadayimone, utsinde abarozi, utsinde satani mu izina.
Imana idufashe cyane. Haleluya, haleluya, haleluya. Amashyi menshi kuri Kristo Yesu. Sawuli yishura Dawidi ati ntushobora kuja kugwanya uwo Mufilisitiya kuko kiri umwana, ariko we yamenyereye kugwana uhereye mu butoya bwiwe. Amubwira ijambo rimuca intege kugira ngo ntashobore kubandanya. Dawidi yishura Sawuli ati jewe umusavyi wawe, iyo ndagiye intama za data haza intambwe cyangwa idubu kigasahura umwana w'intama mu mukuku, twaca tugerekerana nkagikubita nkakiyaka nkakaka mu kanwa camvumbukana nkagisumira urusakanwa nkagikubita nkacica. Nibakubwira amakuru aguca intege, uzobabwira amapoye nk'atatu y'impamvu zituma baceceka, baca baganirika turindire babihereza igihe. Nibabiha igihe naho Imana nayo izobisobanura, igihe cyonyine kizosobanura ibintu. Abantu bariko baraguca intege bareke baguhereza igihe, bareke baguhereza igihe cyo kunanirwa, baguhereza iminsi yo gutsindwa, baguhereza iminsi yo gupfa. Ariko Imana iharura imyaka yo kubaho, iharura imyaka yo kunesha no gutsinda. Ntago uzotsindwa mu izina rya Yesu. Naho uri kuragawa, Imana niwe yateguye yo gukoresha mu izina rya Yesu. Barakubwiye ngo ntuzopfa uvyaye, bareke igihe cyonyine kizoguhereza umwana. Imana ibikoze bazohora, bazoshira agafukamunwa ku munwa kubera ko ibyo bavuze atari byo byabaye. Baravuze ngo ntuzotera intambwe, mbere Imana ntabwo izoguteresha intambwe imwe, izoguteresha intambwe 10 icyarimwe. Bavuge ngo Imana ihabwa icyubahiro cyane. Baravuze ngo ntabwo uzokwiga mu izina rya Yesu. Baravuze ngo ntuzobaho, uzobaho. Baravuze ngo ntuzokira, turabosha ingwara, iyi ngwara izomwica. Babivuga nk'abantu, ariko Imana yo mu ijuru yaduhamagaye, Imana yo mu ijuru dusenga, ntabwo uzokwicwa n'iyo ngwara. Iyo ngwara si yo kukwica mu izina rya Yesu, niyo kugira ngo izina rya Yesu rihebwe icyubahiro riciye muri iyo ngwara. Tera haleluya, haleluya. Usiangalie historia yako ndugu, wewe songa mbele, songa mbele tu, songa mbele Baba, mema yako Ewe songa mbele, wewe songa mbele tu, fuata neno la Mungu alilosema kwako, usikate tamaa, kaza mwendo tu, karibu kufiki ahadi yako. Nori abantu bahereza yerekwano kuri kosa. Umva, ivy'ijuru bijya abantu bafite kwizera, ibyo mu nzu y'Imana rimwe na rimwe ziboneka nk'ivy'ubusazi, ariko udafite kwizera ntushobora kubikorako. Narimvye ngo utere intambwe imwe, uvuge ngo mu izina rya Yesu ndabandanya urugendo rw'ubuzima, nta kizonsubiza inyuma mu izina rya Yesu. Gusubiza inyuma mu izina rya Yesu. Abadayimoni ntibazogusubiza inyuma, abarozi ntibazogusubiza inyuma, imizimu ntizogusubiza inyuma, Satani ntazogusubiza inyuma, abatebaguzi ntibazogusubiza inyuma. Tobiya na Sanibarati nta kibanza bafise, ikuzimu nta kibanza gufiseko, ibihiga ubuzima bwawe nta kibanza bifise. Tera haleluya. Tusaidie sana, Imana idufashe cyane. Reka dusome umurongo wa nyuma.
49. turasoma izina rya Yesu Kristo. Amen. Maze Dawidi atuma ukuboko. Maze Dawidi atuma ukuboko. Mubangutse ihute cyane ihute. Akura ibuye ariteresha wa mugozi abigwa Umufilisitiya mu ruhanga. Maze Dawidi atuma ukuboko mu isaho yiwe akura ibuye ariteresha wa mugozi arinaga uwo Mufilisitiya mu ruhanga, rimwiteramwo aca yikubita hasi yubamye. Dusubiye inyuma gatoya kuri 45 havuga ngo Dawidi yishura uwo Mufilisitiya ati atuje kundwanya ufise inkota n'icumi n'agakobero, ariko jewe nje kukugwanya mu izina ry'Uhoraho nyene ingabo, Imana y'ingabo z'Abisirayeli wacokoye, Imana y'ingabo za repentance, Imana yo muri kino kibanza igiye gutembagaza agasuzuguro k'abadayimoni mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Dawidi baramukengere guhera ku kwimikwa suka kw'amavuta mu nzu yo kwa Esayi, bamusuzugura, bamugaya, bamukengera, bamufata nabi, bavuga ngo nagahererezi, ariko Imana imukura hariya mu ishamba imuzana kuba umwami. Imana iravuga ngo nkaho bidakwiye Sawuli azokugwa ku ngoma na Dawidi, ariko Imana iravuga ngo reka manze namugumize hariya banze yige. Igihe kiragera Imana iramuzana ishiraho ikibazo, Umufilisitiya arahaguruka kugira ngo Dawidi nawe aduge. Hari ibibazo biza bihaguruka kugira ngo Imana yerekane gukorera kwayo kuciye muri wewe. Ibibazo byose ntabwo ari ibyo kukwica. Hari ibindi bintu bitugera ko tugakoma induru, Mana ndapfuye, ariko Imana yo ikabona yuko yururukije ubutabazi budasanzwe ko tuduza ku yindi ngazi, ikavuga ngo banzu babare gatoya, ariko ndazi ko inyuma y'igihe kitari kininiya hari kunezerwa kuje ku buzima bwawe. Imana ikavuga ngo naho umusongo uri kuraza, kuja ku musaraba kwa Yesu ntago kwari ugutabwa n'Imana, ariko kwari kugira ngo izina ryiwe ku isi yose rize rimenyekane. Umva, n'abatamwemera Yesu Kristo baramuzi, iryo zina bararizi, Yesu Kristo w'i Nazareti baramuzi. Guca bugufi kwiwe kwatumye izina ryiwe rishigwa hejuru y'andi mazina yose. Imana bibazirikira gucishamwo, hariyo bimwe na bimwe byo kukuduza no kugushira ku yindi ngazi. Hari urwego rushasha Imana igomba kugushirako, hariyo amageragezwa Imana igomba guhindura, iyahindura ibisubizo mu gishingo. Imana idufashe cyane, Yesu nadutabare cyane. Haleluya, 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 haleluya. Shadraka na Meshaki na Abedinego iyo badatabwa mu itanura ry'umuriro, ntabwo Imana yari kubahwa muri kiriya gihugu, ariko baratawe mu muriro barasha, ariko Imana ibakiza uwo muriro. Hanyuma izina ry'Imana rica rirubahwa, bavuga ngo nta yindi Mana yo gusenga muri kino gihugu atari Imana ya Shadraka na Meshaki. Daniyeli yatatabwa mu ntambwe, ntabwo Imana yari kwemerwa muri kiriya gihugu mu rwobo rw'intambwe, ariko amaze kurokorekera muri uriya rwobo rw'intambwe, baravuze ngo Imana yo gusenga mu gihugu cyacu ni Imana yakijije urupfu Daniyeli mu ntambwe zari zisonzeshejwe. Hari ibibazo bimwe na bimwe biza bihetse ibisubizo. Ibibazo urimo ntabwo ari ibyo kukwica, hari ibyo Imana yazanye nk'ingazi na esikariye n'umugongo uhetse ibisubizo n'ingazi yo kuduga. Hano abizera iyo bari ngaha bariko bateye. Haleluya, Imana idufashe cyane gose. Haleluya, 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 haleluya. Umukizwa n'umugororotsi yaduze ku yindi ntambuko abakwiye kugera ku rugero, abonye ikigeragezo kije abavuze ni yo Mana ndagushimiye, hariho ingazi iraje ngiye kuduga. Kubera
kandi ikigeragezo kije ni ishuri Imana ishize kugira ngo uve mu isura rimwe ugere mu rindi. Ikigeragezo kubizera bakomeye ni ingazi ya promotion. Reka guciga intege n'amageragezwa, ahubwo turahiriwe tugiye kwishyurwa. Hari ibyo Imana igiye gukora kweza abantu. Let me tell you something. Jewe iyo mbonye umuntu ariko araca mu mageragezo akomeye cyane, yizera Imana, asenga, ari umuntu afise umutima we ku Mana, sinigera ndamukengera. Uwo muntu ndamwubaha, ndavuga ngo mu bantu bagiye kuba abantu bakomeye uyu muntu arimwo, kubera ko mu isi mwemo amageragezo, uburibwe n'ububabare ni ingazi. Ntabwo ushobora kuduga mu isi mwemo ku ngazi yindi mbere udaciye mu mageragezo no mu bintu bikurusha no mu bikubabaza. Utegerezwa kuba byose, usibye no mu buryo bw'umubiri. Ubajije aba bantu bose bakomeye bakubwira ngo byaratugoreye aha, byaratuvuniye ngaha, twaragize ukunuko. Ubuzima bwabo bwavuye mu rupfu. Nta muntu n'umwe yigera aba umuntu akomeye atavuye ahantu ho mu rupfu. Nta muntu n'umwe yigera aronka produit runaka y'umugisha adaciye mu bintu bikomeye. Reka gutinya ibintu bikomeye. Amageragezwa yawe ni ingazi, yahagararemwo neza gusa. Hari iyindi ntambuko ugomba gutera. Bwira mugeze ati yahagararemwo neza, yahagararemwo neza. Kigeragezo gihagararemwo neza, icy'amajambo gihagararemwo neza, icy'ubukene gihagararemwo neza, icy'isaku gihagararemwo neza, icyo kubura urubyaro gihagararemwo neza, icyo guteba kubaka gihagararemwo neza, icyo kuteba kubyaro gihagararemwo neza, icyo kubura akazi gihagararemwo neza, icyo guturubikwa mu rugo gihagararemwo neza. Iyo ni yindi ngazi yo kwitwa sherishushu. Iyo ni yindi ngazi yo kuduga ku yindi ntambuko tera. Haleluya. Uzumva abakozi b'Imana bose bakoreshwa n'Imana bikomeye bakubwira ni twarakubitise ngaha, twarakubitise ngaha, twaravuzwe ibi n'ibi, twaraciye muri ibi n'ibi, twaraciye hanahana, twaragenzwe nuko, vyaragenzwe nuko, twarabaye muri ibi, twavuye mu rupfu, twaciye mu myobo, twarisonzesheje, twarambaye ubusa, twarakenye, twarabuze ivyo kurya, twarirukanywe, twarasohowe. Baraciye mu bintu bikomeye, kandi ivyo nyene baciyemwo bikomeye bakabihagaramo neza, nivyo vyabagejeje ku yindi ngazi yo hejuru ikomeye. Ayayayaya, numva umenga notfata urushinge nkagenda nteba abantu bose bariko baracika intege, nagira nikomera. Aho uriko uragenda urugendo ruriko ruraza. Hari umuntu hariyo abantu bibaza ngo iyo babona amageragezo yaje ngo Imana yavanye nabo. No, ahubwo Imana niho ibiri kumwe nawe neza, ibiri kiragushira kuri balance. Ivuge ngo reka niwa balancing neza ukaba ukwiye ku biro, nzokugirira neza ndagutabara. Umwami Imana yamushize mu kigero cyo hejuru, yitwara n'abakoresha ibintu byo mu rusengero nabi. Acahaza ijambo rivuga ngo mene tekeri ufarisina, isigura ngo wapimwe ku munzane bisanga ntagushitse. Ibihe by'amageragezwa ni ibyo gupimwa. Iyo wasanze ushitse ubuteye yindi ntambwe mu isi imwe. Abizera haleluya, haleluya. Iryo guhemukirwa rihagararemo neza, iryo gusonza rihagararemo neza. Usonze ariko Imana nizokureka ngo upfe. Birebwa ngo hamwe nibagerageza mbasha kubacira akanzu. Imana igucira akanzu rimwe mu ndwi ubuzima bukomeze. Imana igucira akanzu rimwe mu kwezi ubuzima bukomeze. Ubandanye guhagarara neza neza. Haleluya. Abantu bavuga ngo uriya yakoze ibyaha nico gituma atibukwa n'Imana. Wihorere winumire ubandanye kubihagararamo neza. Abantu bavuga ngo uriya muntu yaraparanganye ahantu yagiye ntibasenga. Wihorere ubandanye kubihagararamo neza. Iyo ni ingazi yo kukuduza ku rundi rwego mu izina rya Yesu. Bwira mwiza ati ni ingazi yo kuduga ku rundi rwego, ni ingazi yo kuduga ku rundi rwego. Wihanganya amezi abiri Imana yugurura akanzu, yugurura iriba rica ryuguruka, ubuzima bugakomeza. Koga ni Imana hata usiyafanye waweza tuma neno la uzima. Linabadilisha yote. Hata usiyafanye bado nitakuamini. Ugengo ndazi
urashoboye kurungika ijambo ry'ubuzima rigahindura byose, ariko kandi nawe utaza kurirungika ndabandanya ndakwizera, ndabeshwaho n'akanzo abantu bari mu bihe by'amageragezwa Imana ibarungikira icanzo kibafashe mu rugendo rw'izina rya Yesu. mu kuba inkengerwa niyo hazovamwo ibihumbi, mu kuba nyarucari niyo hazovamwo ibihumbi, mu kugawa niyo hazovamwo kwaguka, nyarucari azovamwo abadayimoni yo bugaye amatwi y'umuntu, naho wo mubwira bakamubwira bakakubeshera, ukagenda ukamusigurira ni wambeshe bambeshe kunuku no, nta na kimwe aza kumva. We gusa bandanya kwihagararira neza, ubandanye kubandanya uko mbere kuna amatunda ya uzima, imbere hari ivyamwa vy'ubuzima, kandi Imana izoduha kuvyamura ko mw'izina. Uko tubayeho benshi birabayobera, vyayobeye vyayobeye ayiwe nukuri. Haleluya, haleluya. Wumva uko tubayeho vyarabayobeye, noneho bigiye kwigwizwa na kabiri kubera ivyo Imana igiye gukora. Ayayaya, abantu bizera umenga bamaze gutaha, sinzi ko ari muri kino kibanza. Vyarabayobeye ubwa mbere kubera ivyo Imana yakoze. Uyu munsi Imana yongeye kwibuye ryari ryaragawe, ari ryo rigiye kugunya imfuruka. Abari barasuzuguwe bagiye kuba mu mumaro, bari barakengewe bagiye kuba mu mumaro. Hagira umuntu atera haleluya. Waragusuzwe ibaza ngo birarangiye, Imana ikubitaho amahigo ya kabiri, ivuga ngo genda ubeho, ndaguteretse baho. Amahigo ya kabiri aratuvugira mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Dawidi yifatira akabuye arakazinga, aravuga ni ibuye ndaritoye, arishira aho ariterera, avuga ngo wante wisunze ingabo n'ubutwara ufise, ariko nanje nze kugutera n'isuzima ya Isirayeli wasuzuguwe. Tugira dusengere ya mabuye, ayo mabuye si yakora ibitangaza. Hari ubushobozi Imana igiye gushira muri iri buye mu izina rya Yesu. Imana idufashe cyane. Haleluya. Dawidi ararekura ibuye arariterera, rigenda ritwaye ubushobozi, kubera akabuye nta kintu kari kumutwara, ariko ubushobozi bwari riri muri ariya buye, attention, bwari buherekejwe n'icyo Imana yavuganye na Dawidi. Hari icyo Imana yavuganye natwe, hari n'icyo Imana igiye gukora. Hari abaje batayazanye, ndabona bagiye kuyatora. Imana idufashe cyane gose. Haleluya, haleluya. Duhagaze mu kuri kw'ijambo ryose, turi mu ijambo, duhagaze mu ijambo, kandi ubuvugishwa bwa mbere ni iki? Ni ijambo. Ijambo rirakora, ijambo rirarema. Dawidi yafashe amabuye 5, irya mbere niryo ryamukubise, ubushobozi buragenda muri ririya buye. Hari ubushobozi Imana igomba ishire muri iryo buye buza guhindura ibintu mu izina rya Yesu. Hari abantu bari bamaze iminsi bataryama, uyu munsi nyene mu nzu iwabo baza gusinzira, mudashizemo reveye, ejo muzovyuka saa 2 zo ku murango, muzoba mucererwa ku kazi, kubera hari amahoro Imana igomba ishire mu nzu zanyu mu izina rya Yesu. Ikibazo sinzi ko abantu bizera twakoranye kuri uyu munsi. Hari umuntu yizera ari muri kino kibanza? Hari umuntu yizera muri kino kibanza? Abarozi bakoresha puissance démonique, bakoresha
bakoresha ibimenyetso n'ibindi bintu bikomeye, kandi ikintu bakora ni ugutongera ku kintu. Twebwe rero natwe twisunga ijambo ry'Uhoraho, Imana yo mu ijuru. Kandi Imana niyo papa, ni wese y'imwemu zose. Aho Imana igeze imwemu zose ziraca bugufi zikubaha. Nimba abarozi babikora bikemera, twebwe turabasumba nta naho duhuriye. Turimo ubuntu bw'Imana n'imbaraga z'Imana, kandi Imana iri ku ruhande rwacu. Ndagomba umuntu ari ngaha akuru kwizera, ntihagire umuntu asubira kubona ibuye nk'ibuye, kubera ko hari icyo Imana igomba ikora muri iryo buye. Imana idufashe cyane. Haleluya, 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 haleluya. Hari watoya 2, hari watoya 5, hari watoye 1. It's okay, nta kibazo. Aho urishira hose, urishira ku kazi, urishira mu nzu, urishira mu cyumba, urishira mu isakame, wherever you can put. Imana igiye gukora hano kwa Mungu, tuzohagaruka hari intahe. Imana imwe ngo hari abantu urupfu ngo ariko rurasaba 5 muri iyi ndwi tugiye kujamwo. Imana iraruhinduye ubusa urupfu. Amasanganya 5 nimwe mu rupfu iravuyeho mu izina rya Yesu. Arabana Imana ihaye ubuzima shika ku 15 ngaha. Ikibazo sinzi abantu bizera ko twazananye muri kino kibanza. Hari umuntu yizera Imana kino gicano cyane Pantas. Hari umuntu yizera Imana ya hano ko ari Imana nzimikora. Ireme intahe. Tera haleluya na karuru kenshi. Sharabradebo shantaye koshiaza. Peshikiazo. Small stone. Ibuye ararirungika. Hari abantu bagira buzuzwe mu kanya. Urabona ayo mabuye n'amabuye asanzwe simwe mwayizani. Harona hayibuye jewe. Nta n'iryo nza gukora ku murari gumana. Ariko harabaza kumva rihindutse umuriro, ritangure guturira izari biri mu mubiri bisohoke. Ariko Imana muyitiki. Ndagusabye gusuntiza ukwizera gutoya umanyurireko. Manyura ku kwizera gukufise ukuduze ugushire hejuru. Reka gushira ibintu mu biharuro. Imana ntago ari Imana y'ibiharuro. Sawuli yaraharuye aravuga ngo uyu mugabo ntiwo mushobora, yize iby'intambara, arazi kugwana, afise inkinzo, afise icumu ni muremure, aragusumba yo guhonyora yo boko kumwe ashira ibintu mu biharuro. Ariko Dawidi aravuga ngo jewe ndamuteye nisunze Imana yampamagaye. Ntago yashize ibintu mu biharuro, kubera ivy'Imana ntibiharurwa mu vyumviro vy'umwana w'umuntu. Nico gituma ntushira ico kintu mu biharuro, ahubwo wizera Imana ko ari ubushobozi ishize muri iryo mu izina rya Yesu. Nimba ari umutaximen ari ngaha, uzoza wurutse umukiriya umwe uwundi ariko aradodora avuga ni njana. Abagore mutari mweruka care z'abagabo. Umva. Hey. Just take it. I'm sure 100%. Mutari mugaheruka azokorohereza ku buryo navuga ni atari Imana ikoze iki kintu. Reka uyu mugabo tuwanje ndamuzi. Ni Imana yonyine. Just God. Imana idufashe cyane. Haleluya. Hari abazobona umugabo bazanye akagifti, abazanye narababwiye abagabo ntibavuga. Iyo bazanye kado batahora babikora ntibavuga. Arazana akatashiranga akavuga ntiraba ko biza kugenda ukunoko. Wowe ntugire ibiharuro byinshi n'amajambo menshi. Se tu kizima wabonye ko Imana yakoze, tora ushire hariya icyo wari wasengeye ko Imana imukora ku maso yagikoze. Usibye n'abagore hano hariyo n'abagabo babuze keya kandi bararongoye. Imana bakore ku maso atangure kukwandikira nturi hehe nagukumbuye, where are you? Imana yacu irakomeye. Our God is so powerful. Imana yacu irakomeye. Imana idufashe cyane. Yesu nadutabara. Yesu nashimwe.
sheri wawe yari karakwirengagiza wa muhungu we, umva, arakwandikira kurondere akubwire nti nyaruka tubonane, aguhereze nakira, numvise ndongoye kuguhereza. hari abacavuga ngo none ko jewe ntamufise nawe uramuronka mu izina rya Yesu. You have in the name of Jesus. Hallelujah. Aragutumbera muri kuno kwezi kwindwi mu izina. Nashaka umutima wonyene w'umuntu yizeye. Mariage yawe imaze gupfa inshuro nyinshi. Iyi anye abarozi ntago bazoyishobora. Iyi Imana igiye kugurura. No. Umva. Naho uzorongora umugabo ari mwibohero, tuzorimukuramwo arivemwe abazimu. Umuzana uvuga n'umukozi Imana, umusheri wanje ari mwibohero niri. Amezuka abazimu baramuboshe ngo ntashobora kurongora. Uzomuzana tumusengere turimukuremo akurongore agutware. Just raise your faith. Duzu kwizera kwawe. Hari abantu babangamiwe n'abapfumu n'abarozi. Ugasanga umuntu afise umurozi wo hafi mu nzu, wo mu rupango, ntashobora kwimuka, ntashobora kuva mu nzu, nta mafaranga ya avance afise ngo aje kwimuka. Ukavuga ni nta kundi reka mbane nawe, iryo buye uzogenda uritereke mu nzu wawe, rizoba karimbi, nazigera shinga, nazigera rengana urubibe rw'inzu yawe mu izina rya Yesu. Imana idufashe cyane, Imana idutabare, ntabwo azorengana urubibe rw'inzu yawe. Hari n'abandi usanga barogwa ba inasenge, abandi barogwa na ba sebukwe na ba mabukwe babo, ugasanga nibo babaroga, kandi ugasanga namwe bo bacikira bo bahungira. Wewe gusa ntuje kugwana no gutukana no kuvuga amajambo menshi. Take that stone, genda urijane. Umva, azoza avuga ngo nibiki washize ngaha mu nzu. What is here? Kubera ko hari ubushobozi buriko muramusunika bw'Imana bumwirukana. Ari abazobasezera avuge ngo ndaduze, azoduga ntazogaruka, kubera hari ubushobozi buzo buriko buramwirukana mu izina rya Yesu. You must have faith. Tegerezwa kugira ukwizera no kuduza ukwizera. Imana yahinduye ibuye umugabo yari yajugumije igisagara n'ingabo zose, ibuye ritoya akarihindura rigakubita mu gahanga k'umugabo agapfa yunamye. Ntago ari ibuye ryamwishe, ubushobozi Imana yashize mu ibuye nibwo bwagiye burakubita burazimanganya mu izina rya Yesu. Ndazi ko ari ntaho Imana igiye kurema. Fata amabuye yawe yaduze, igikorwa nk'iki niwe wambwiye kugikora. Ntago ari nje ndagikora, ariko niwe gikora. Ntago ari nje ndagishira mu ngiro, ariko niwe gishira. Abari bararozwe icaniro basubire kugira igikoniro. Yesu Mana uhoraho. Abari barabuze uruvyaro baronka uruvyaro, abinda zabo zari zuguruke. Abari barabuze amahoro mu rugo, urugo rwabo rugarukemwe amahoro. Abari baratakaje umugisha basubire kuronka umugisha. Abari baratakaje amafaranga basubire kuronka amafaranga. Abari barabuze akazi baronka akazi. Shingira karimbi ka Ebenezer kubutabazi, nk'uko Samweli yavuze ngo n'uwo Imana iradutabaye. Ashinga ibuye aravuga ngo n'uwo Imana iradutabaye. Muri Samweli wa mbere igice c'indwi ku murongo wa kabiri arashingira karimbi. Ndashingira karimbi abarozi. Umuntu atahora asinzira uyu munsi arasinzira. Umuntu yarasi ingwara yo kuva, guhera uyu munsi irahagarara. Warafise ibivyimbe mu nda, guhera uyu munsi birayonga. Waragwaye umutima, hypertension,
uyu munsi iravaho. Hari abantu bafise ibintu mu nda Imana iriko iratangura gusohora. Abari bafise ibivyimbe vyo mu nda, abari bagwaye ingwara, abaronse inyatsi iciye mu biganza by'abantu babi, babahaye amafaranga yabo acarabohwa. Guhera uyu munsi ntibasubira kuronka akazi. Nduguruye akazi, turuguruje akazi, turuguruje akazi. Abakeneye amaviza, turuguruye amaviza, turuguruye amaviza. Abakeneye amapasiporo, bahereza amapasiporo. Abakeneye ibyangombwa, bahereza ibyangombwa. Ora baba 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 osheterekeaza. Hari abafise amaparsera yabuze abayagura. Guhera uyu munsi ribuye rizane abakiriya. Hari abafise urudandaji, nibayatereka ku kibanza badandarizamwo, abakiriya binjire. No mu bihe bigoye niko wabwiye Daniyeli ngo bazi Imana yabo bazokomera. Bamaze gukomera bakoreshwa iby'ubutwari. Ayiwe, ayiwe Yeshua. Aya mabuye reka zane gukomera. Abingo zabo zari zigiye gusambuka zubake. Bayashize amabuye mu nzu zabo, mariage yabo isubire gukomera. Urukundo rwakonje rusubire kugaruka. Urukundo rwaheze ku bagabo rugaruke. Urukundo rwaheze ku bagore rugaruke. Abakobwa batawe n'abafiyanse babo, igikundiro kigaruke babagarukire. Abo bategekanyirije, abahungu batawe n'abafiyanse babo babagarukire. Ingo zasambutse zubake, zubakwe kandi imiryango yasambutse yubakwe. Ndabona ijuru ryugurutse, niko ndabona ijuru ryuguruka. Esete pakata. Reka ko ari ibicariro by'abapfumu bivuye mu nzu iwawe. Hari abantu simwe muzibakurikirana batari bazi ko bazifise. Hoya barababa tendere broshia. Niko ndasenga mbonye Imana imanura ububasha bumeze nk'umuriro, bumanuka bwirukana ibicaniro byo mu miryango y'abantu, biva mu buzima bw'abantu. Ibicano byo kutaronka birimutse. Hari umuntu yari yararozwe kutagira ubwenge no kwibagira. Ndiko ndabona Imana iriko irabikuraho. Arabradi Santanda Rabrashete Shekreti Zantaya. Hari umuntu yari yararozwe ingwara zo mu bitereko. Ndiko ndabona Imana ibikuraho. Hari umuntu yari yararozwe kugwara ama inteste, amara magufi na maremare. Ndiko ndabona Imana ibikuraho. Hari umuntu yari yararozwe kutazorongogwa. Ndiko ndabona abadayimoni bo kutarongogwa biruka. Ndiko ndabona abagabo b'ijoro biruka. Abadandara brade zantekea anshantamparebre. Mana. Ndiko ndabona abantu bari barazimye, bari barakamye, basubira kuzuzwa. Hari abantu bagira batangure kumva amarira menshi, amarira menshi adudubiza mu maso habo. Abantu bari barazimye burundu, Imana iracanye igicaniro cyabo. Imana iracanye igicaniro cyabo. Hari abantu bari barazimye, ibihemburo bitari biba mu mitima yabo. Opara brade baseta shet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 ea shantara brade aza. Hari umuntu agwaye ibintu mu mihogo byugara, Imana iruguruye.
umuntu yari afise ibintu vyugara mu mazuru, guhera uyu mwanya amazuru arugurutse. Ari umuntu afise umuntu wo mu miryango iwabo yari afise ikibazo cyo kuva, kandi yaje n'uyu munsi ariko arava. Imana irambwiye kubera winjiye ngaha, Imana irahagaritse kuva k'uyu muntu guhera uyu mwanya. Zimanuka zitera inshinge zo gukiza abantu, inshinge zo gukira, inshinge zo gukira, inshinge zo gukira. Umva, hari ibintu Imana igomba ikore mu minota 5 biteye ubwoba byo kubohora. Ingwara zose zirahunze, ibicaniro birabomotse, ibicaniro by'ubukene, ibicaniro byo kudakora, abarozi baboshe ibiganza by'abantu, ibicaniro birabomotse. Hari ubushobozi bw'Imana bumanutse, hari imbaraga z'Imana zimanutse, hari ububasha bw'Imana bumanutse, hari imbaraga. There is a power here. Hari imbaraga z'Imana, hari ubushobozi bw'Imana. Niko ndabona ingabo za marayika zimanuka mu muriro. 6 indwi. That's power. That's power. That's power. That's power. That's power. Umva, aho umwami yagendereye ntiyayoberana, ahari umutegetsi ntiyashobora kuyoberana. Ibimenyetso by'uko Imana iri ngaha biriko biragaragara. Hari Imana iri muri kino kibanza, hari abantu bagira batangure kumva ibindi bihe. Shonto ya bradizanta sekretizantaya handa bradiza kerere boshiaza. Abavuze yuko utazoronka amafaranga guhera uyu munsi uzayaronka. Abari barugariwe akazi guhera uyu munsi murakiriye akazi. Amamarishe yari yarugawe guhera uyu munsi arugurutse. Amasoko yari yarugawe guhera uyu munsi arugurutse. Abari baratakaje ingo zabo, Imana irabagarurira ingo zabo. Abari baratakaje mariage guhera uyu munsi, Imana ibagaruriye mariage. Bari barabuze uruvyaro guhera uyu munsi, Imana igarura uruvyaro. Abari bararenganyijwe, Imana irabatsindanishirize mu manza bariko baraburana. Ari amatongo Imana ikomoreye abantu bari baranyazwe. Muri kuno kwezi hari abantu Imana igiye kukomoreza amatongo yabo. Mbonye ibintu bimeze nk'ama envelope sake maniniya amanuka, abantu bose bakira, abantu bose bakira, abantu bose bakira. Nawe wakire envelope y'umugisha wawe mu izina rya Yesu. Wakire envelope y'umugisha wawe mu izina rya Yesu. Fata iryo buye utere haleluya. Guhera uyu munsi ntirikibuye risanzwe. Niwaja gusaba akazi uzoritwara, niwaja muri viri uzogashira ahantu tu. Cyangwa ari nini nimba watwera nini udashobora kuritwara, urisige muhira uvuga ni ndarifise, ariko the power of God will walk with me. Imbaraga z'Imana zirajana nanje. Abantu bose I deliver them power, ubushobozi bw'Imana bubagarure, all of them.